Igiterwa c'ivoka ni igiterwa gifise akamaro kanini mu Burundi kuko kiretse ko abarundi bagifungura ivyamwa vyaco mu gihugu kiranashorerwa hanze. Rero nagateka ku barimyi bakirima no ku badandaza bagishorera hanze y'igihugu. Ari naco gituma ubushikiranganji bw'ubudandaji bufatanije n'ikigo ceganya amakori Kubera vyari vyagiye ku munsi wa gatandatu Kubera mu ntara ya Muyinga gusigura abadandaza hamwe n'abarimyi b'ico giterwa uko abagishora hanze y'igihugu bagiye kuza barakijabukana imbibe kisunzwe ingingo nshasha nkuko vyashikirijwe na Adolph MANIRAKIZA umukomiseri ajejwe amaduwane mu kigo Kubera. Igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa kane 2023 ikigo Kubera biciye mu gisata kijejwe amaduwane ndongoye harafashwe ingingo ko amavoka bashora hanze habujijwe kugira ico bita déclaration simplifiée ni kuvuga iya déclaration isanzwe kugira hakogwe déclaration nyezina déclaration ikwije ibisabwa n'amategeko. Muti rero kubera iki hafashwe ingingo yuko haba déclaration complète, déclaration ikwije ivyangombwa. Twarihweje ibiharuro dusanga muri abo bacisha badeklara amavoka hariho abashobora kugira ama déclaration arenga 10 ku munsi. Ku munsi umwe akagira ama déclaration simplifiée arenga 10. Ama déclaration simplifiée ugiye kuyateranya uza gusanga yasohoye amavoka arenga amatoni 30 ku munsi umwe. Rero naho twofatira ku biharuro nyene baba badekaraye ikiro c'ivoka bakideklara ku mahera 133 naho iba ari déclaration y'ibigenda hanze burya birafise ico bifasha mu biharuro vy'igihugu kugira duharure umwimbu uboneka mu gihugu ingene ungana. Tugiye mu biharuro no kwita rusangi vy'igihugu ico bita produit intérieur brut bijya biharuro birafatirwa kuko ubari umwimbu wavuye mu gihugu usohoka. Ayo mahera badeklara mu mahera y'amarundi mugabo abashoye mu mahanga badakoresha amahera y'amarundi. Bisigura ko iyo déclaration yoroshe nabake babikora nabi. Ico gituma rero tumaze kubona yuko igihugu gihomba mbaye ndareka wa mwene igihugu abungabunga igiti c'ivoka gushika gishurike cyane ivoka gere wewe tutazi n'amahera bamugurirako usanga rero n'igihugu kiko kirahahombera. Nico gituma rero twaciye tuvuga tuti aba bantu bararenza ibitigiri gifatirwako kugira habe déclaration simple. Tuvuga tuti rero ubu umuntu wese azoshora amavoka hanze ategerezwa kugira déclaration complète. Iyo ntunganyo nshasha kwije vyangombwa irafise impapuro isaba hamwe n'impusha kugira ngo umudandaza yemerewe kuyikora. Déclaration complète ni twabwira tuza kuba ufise bwa mbere na mbere NIF urupapuro nimero ndangamuntu y'umutangakori niko no bivuga mu kirundi. Agasaba rero n'impusha zitegerezwa ubushikiranganji bw'ubudandaji. Bamwe ndazi ko hariho abazifise naho baci bazikoresha ukundi. Akaronka rero n'uburenganzira mu bushikiranganji bujejwe uburimyi bwemeza neza yuko ivyo biterwa bivuye mu Burundi. Iyo ngingo kandi yafashwe izogirira akamaro ku gihugu ari naco gituma abadandaza b'amavoka basabwa kuyisunga. Iyi ngingo yafashwe kugira urudandazwa rw'amavoka ruje mu muco igihugu gishobore kubona ati narimbo y'amavoka amatona nganuku ayariwe mu gihugu hagati naya ayasohotse hanze naya umwimbu wavuyemo nganuku. Rero ntibave mwibaza ngo nabaje kugwanya abatandaza amavoka hanze abagirira ikiboya no gufashanya kugira yaba umwene gihugu yaba wonyine badandaza cyaba igihugu umwe wese aronke umugabane. Ico gituma rero tubahamagarira kwisuga murondere impapuro zose zikenewe nababwiye aho zirondere namwe kubikorera mu nzira ziteye ku amategeko
bibahombya ubwanyu bikongera bigahombya n'igihugu bikongera bigahombya na wamwe n'igihugu abungabunga yavuka tuguma dukenera kugenda kwamura. Abadandaza begwa n'iyo ngingo bayakiriye neza, ariko bakagira ibyo basaba mu bushakashatsi bw'ubudandaji harimwo no koroherezwa kuronswa izo mpapuro zisabwa. Je nk'umudandaza kuko ari ingingo ya leta ntiyarizwa, aho leta yashize nibyo tugiye gukurikiza, tugiye gukora nk'uko leta yavyifuje. Cari kuba keza neza dufise muri inama twarimo abajejwe gutanga izo mpusha zose niho bari kandi bagiye batwemereye ko ibisabwa byose bazobiturosa ku maguru mashi. Ico cizere dufise ko tugiye kubandanya dukora ikazi yacu. Twebwe nk'abene gihugu kandi nk'uko twebwe koperative dukorera ivyamwa ari koperative y'ugwaruka, twizere yuko leta ingingo yadufata z'agahotoro ahubwo arizo ushobora kuba yo dushigikira, kuko batwemereye ko nejo ari uzogira ikibazo baduhaye nimero ya telefone ubushikiranganje bw'ubudandaji ubujejwe duwani yuko tuzomusaba akagerageza kutworohereza mu byashoboye. Uno mwanya tubyakiriye neza, twizere ko no bishobora no kubandanya neza tukaba abadandaza nk'uko bakomeye. Twe dushaka tube abadandaza tubemo n'abarimyi, ariko hariho umurimyi adashobora kudandaza. Twe twashaka nk'uko ubushikiranganje bw'ubudandaji batugendeye uno munsi, ejo ubundi bushikiranganje buzotugendere buhuze abadandaza n'abarimyi kugira ngo dukore duhuza umutekano umukwiye muri bose. Eka n'abarimyi barakenguruka iyo ngingo kuko nabo bagiye kwishika kw'isoko hanze atabandi baguzi barinze kuja hagati. Ubusanzwe jewe navyakiriye neza kandi twese muri make twavyakiriye neza utwazananye bose. Dusanzwe twaragize na koperative ihurikiyemo abarimyi bo mu ntara ya Kirundo ni Muyinga. Turiko turegeranya n'abandi barimyi bari hirya no hino kugira ngo icyo giterwa kivuka, kubera twamaze kubona ko ari igiterwa cyabaye igiterwa njabukamazi, kugira ngo noneho turabe ukuntu tugiteza imbere bibe kibe igiterwa kiboneka kandi gikorerwa. Urumva ko twamaze kubona ko ari igiterwa kizoshobora gutuma abantu bashobora gutera imbere, na cyane cyane ko ari igiterwa kitabona. Je ndavye ukuntu babitunganije leta y'u Burundi ukuntu yabitunganije, numva ni igiterwa gishobora guteza imbere abarundi, kigateza imbere n'igihugu, wanashaka kigateza imbere n'abanyamahanga, kuko babitunganije neza. Uko vyahora bikorwa mu kajagari, ariko ubu urumva ko icyo giterwa kizohora gica kuri duwane bakagikurikirana bakamenya ko icyo giterwa ari kivuye mu Burundi. Ubu vyahora bigenda atani kimenyetso na kimwe cyerekana ko vyavuye mu Burundi, ariko ubu kubera babitunganije neza hazohora hamenyekana amatoni yavuye mu Burundi. Dusanzwe muri make bama batugurira abantu twokwita ko ari abakomisiyoneri baza kuzigura hanyuma bakazijabukana hafi, ariko twebwe twaragiye hamwe turatugira koperative y'abarimyi kugira ngo wanashaka wa mwimbu wacu tuhagararire turime. Kuko dukunze kumva n'umukuru w'igihugu arimo aravuga ati igitoki kigava ku murimyi cyazoduga cyaguzwe 7,000 cyazogera ku 30,000. Natwe rero dushaka twigerere ku isoko, ari ngaho ku isoko muri Tanzania tuzohigerere, ari mu isoko mu masoko yandi yo hanze tuzohigerere, kuko leta y'u Burundi yaruguruye twese ari we wese arashobora kugera ahashaka akashora ibiterwa vyiwe, kuko leta mvyeyi ni leta imeze neza yugururira abantu bose, na cane cane twebwe abarimyi. Urumva ko dushobora gukora dutera imbere, tugaronka byandi dushira mu mufuko n'ibyo dushira mu kanwa. Kwakira ingingo neza cyane, aho murimyi twatewe iteka rinini cyane kugire umwimbu tuzoronka ubu ko tuzohora twishorera tukarondera amasoko tukishorera hanze, ni ikintu kinini cyane twashimye. Iyo ngingo rero yaje kuduteza imbere umurimyi, ubundi twahora duhomba. Ni kuvuga twe dufise abantu bari basanzwe bafise isoko givoka, mugabo tutovuga ko ari isoko givoka ryari ry'abakomisiyoneri.
kuko nk'umurimyi yarima ivoka umufuko w'ivoka bakamuha 25,000 30. Turavye rero nka jewe sanzwe ndi umurimyi w'amavoka mfise hafi ibiti 30 fivoka sanzwe nguza ivoka nkaronka umwimbu w'imifuko 200 300. Nari sanzwe ari bo wanashaka nguza kubera baradotoye cyane ku buryo utofasha umufuko w'ivoka ngo wishorere muri Tanzania bakubwira ko kitabaho iyo voka ariyo bategeze kukugurira. Urumva nako bagace baduha umufuko 25 30. Urumva karagahombo kanini. Abanyamahanga bagura izo voka iyo zimaze gushikanwa hanze na cyane bava mu gihugu ca Tanzania nabo nyene barashima, ariko bagasaba abakozi b'ikigobe kubanyarukiriza iyo bageze ku mbibe, na cyane ko ivoka iyo zimaze umwanya zishobora kononeka. Yuko bashaka guhindura ibintu by'impapuro twavyumvishe kandi natwe twabonye atangorane, gusa twabasavye bahinduye ibyo bintu bazoza baratworohereza kubera ibintu by'amavoka ari ibintu bibora, bazoza baratworohereza bijana n'umwanya, ibintu by'ama connection bigiye nabi bakatwandikira nk'agapapuro n'ikaramu kugira ibintu tubanze tubitware, hanyuma rero network ibaye neza baheze bakore document. Ndi mu Tanzania ngura amavoka avuye mu Burundi, ndagurira uwari we wese, yaba umurimyi yaba umudandaza azanye ku isoko ndamugurira. Ariko cyo no kongeraho ingingo leta yafashe niyo, ariko rero cyo nasaba tuvuye muri iyi simplified declaration yenda muri complete declaration, cyo twaguma dusaba leta ni kimwe kubitugira mu mwanya uzonyaruka kubera ari ibintu byononekara uko bizwi ni perishable goods. Kwa hiyo cyo twasaba kandi aho twama dukorera kubera ari soko rya Afrika Mashariki, East Africa, yoguma riri ryanye ne mugaba akamenya ibisohoka bya binganiki bigenze neza gukoreka ibishaka. Mwomenya ko umufuko w'amavoka abadandaza bawushikanye hanze mu gihugu ca Tanzania bawugurisha amafaranga 15,000 by'amashiringi ku mavoka ya kienyeji ariyo ikirundi, n'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 30 na 35 by'amashiringi ku mavoka ya kisasa ariyo itwa amapita.